Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuno rubuga rwa B-Info News ndabahani ikaze muri kino kiganiro gito cyane tugiye kubana aho tugiye kuvugana cyane ku mahomeri canke kubiriko biravugwa yuko hoba hari ubusuma bw'imonogoje ngaha mu gisagara ca Bujumbura cyane ngo ubusuma bwo kwiba ibitsina vy'abantu bimaze ibisubizo biravugwa ku mbuga ukamenya aho mbere amakuru dufise yizewe hariho abo bamaze gushikira ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu ca Kongo turaza guca mu gihugu ca Kongo turabe naho vyatanguriye kungene ibintu bimeze ndetse tunarabire hamwe jusqu'à maintenant hano mu gisagara ca Bujumbura mbega ubwo busuma buba bwamaze kugaragara canke hamaze kuboneka ivyemezo canke fact zemeza yuko ubwo busuma bwa buri ko burakorwa n'abantu nsheshe nivuga ko ari abakongomani kaze ni karibu rero dukurikirana midoni do cyane makuru tubabwire aho mbere bimwe muri ko biravugwa ibibanza byagiye yaberamwo nabo vyakorewe kuko hari amaze kumenyekana amazina yabo yuko baba bamaze kwibwa ibitsina cyane ibikarigwa akaba ngo ari ibitsina gabo sexe z'abahungu nizo zirakarigwa cyane muri ubu busuma buriko buravugwa mu gihugu cy'u ndetse no mu gihugu cha Kongo mekinga shoko amaze kora subscribe kugira ngo ibiganiro vyacu n'amakuru bizoye mu mbere bibashikiriye murabizi yuko tigera tubaha inkuru y'ibihuha canke inkuru itagira ivyemezo from the like ni ingenzi kubera ko bizotuma ibiganiro vyacu bibona atakibazo na kimwe. Boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane hasigaye amahitamo yawe. Jewe nitwa Codide Black iyi ni B-Info News. Rero amakuru tubabwira nuko hariko haravugwa cyane yuko hari ubusuma bw'imonogoje bwo kwiba ibitsina ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ava y'ivyo vyose vyabanje bivugwa mu gihugu ca Kongo muri Karemi ndetse no muri Uvira ndetse no muri za Baraka aha mu buseruko bwa Kongo n'ivyo bintu vyatanguye biriko biravugwa ngo bigenda gute biba bimeze gute mu gihe ngo bagutwaye igitsina ciwawe muri make ngo kungene bimeze nkuko amakuru yavuye muri Kongo yagiye bitubwira icambere urahura n'umuntu ashobora kukuramutsa uvyase kumuramutsa akakwingingira ubuyambu kukuramutsa mukoranye mu ntoki ariko si ngombwa mukwane mu ntoki arashobora kukwicisha ko wakakwitsirita ko mukagira na contact ku mubiri wiwe cyangwa kamera nko gukora ahari gihimba cirondoka ubwo rero abo waca yigira mugango haciye nk'iminota nka 10 ugiye kuraba igitsina cyawe ngusanga cyagiye ko atakikiriko ivyo vyaravuze cyane mu buseruko bw'igihugu ca Kongo ndetse tunababwira yuko abatari bake bagize ico cyaha bamaze kuba baturigwa kujya ko muri Kongo babigira kuko baratoje baravuga amakuru yose bavuga ati mu gihe batwaye igitsina c'umuntu umwe ababandikiwe amafaranga 3,000 vy'amadolari mu gihe batwaye igitsina bibumva yuko ari 6,000 vy'amadolari n'amafaranga menshi ibasukishije abanyafrika aho usanga bigoye. Ubu tuvugana leta y'u Burundi canke leta ya Kongo ntacyo iragira ibivuzeko vyatanguriye hibwa cyane ibitsina vy'abazarendo. Abazarendo benshi ngo batari bake baribwe ibitsina vyabo mubwo buryo ndetse muri Kongo tubabwira yuko hamaze gufatwa batari bake bagize ico cyaha cyo kwiba ibitsina vy'abandi bantu. Abatari bake ndibaza amavideo n'amafoto kubatarabibona muze kuza amagroup yacu WhatsApp tubereke ukunge namaze gufata ndetse tunabereke mu gihe igitsina bagitwaye igitsina gisiga canke umuntu aba ameze mu gihe bamaze gukurako ico gitsina bacivye. Rero muze kuza amagroup yacu WhatsApp link iriyo muri commentaire ya mbere kugira ngo uzura ronka abiko biravuga twavuga yuko atakira mahomeri kuko bimaze kuba biboneka ahatari hake
mu gihugu ca Kongo, ndetse abandi barishwe n'amabuye, abakongomani barabishe. Mugabo amakuru dusigaje kumenya ati eske mbega iyo bagutwaye igitsina ciwawe kikagenda, iyo hafashwe wavyivye yoba akigarukana? Ayo niyo makuru tugitohoza kugira ngo dushobore kumenya vyinshi kubijanye n'ivyo biriko birakwirakwira ku mbuga ngurukana bumenyi. Twinjire mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aho naho ariko baravugwa uwo mugambi ugahitse yuko haba hariho abariko baribwa ibitsina vyabo cyane bagakara ibitsina gabo. Mugabo tutareka kuvuga yuko n'ibitsina gore ubu tuvugana ngo biriko biribwa mu buryo budasobanutse. Uwo mbere abantu benshi muhura bambaye utu elastique canke cya tuntu dufata amafaranga bakadushiraho igikwashu bakungukambaye mu gitsina cawe kiba kiri sekirize, ni nka sentire de sécurité muri make niko biriko biravugwa, ndetse abantu benshi bariko barabugwa, ndetse amakuru dufise nuko igikwashu co nyene cyamaze kuba kiduga amafaranga menshi kuyo cyahora kiba, kubera ko biriko biraronderwa hasi hejuru, biriko biratuma abantu benshi babigura atakibazo nakimwe, ndetse bamwe bavyambara ku maguru, abandi bakavyambara ku maboko. Nkuko mwari musanzwe mubona abagore bambara udushanga ku maguru, ku maboko bambara utudederi. Uno munsi n'abagabo biyambitse utu elastique gukingira ibitsina vyabo, nkuko biriko bigenda bivugwa. Tuje mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi ivyo bintu vyabatanguye kuvugwa, biravugwa cyane, aho mbere vyahereye muri quartier Carama, aho bivugwa yuko hari umwana w'umuhungu yoba yaratwawe igitsina muri ubwo buryo, ngo araza akakuramutsa atakuramukije kigera kwitsirita haheza akanya urumva ushishimutse muri wewe, kumbe igitsina cyagiye cyamaze kwibwa. Uko niko bikoro bigenda. Ku munsi w'ejo w'igenekerezo rya gatanu plutôt ku ishuri Hope, ishuri ry'umwizero, hanaho haravuze ubwo busuma, aho ngo havuze busuma yuko aho bahibwe igitsina cy'umunyeshuri asanzwe yiga kuri iryo shuri, nubwo ubuyobozi bw'iryo shuri butavyemeje, bwavuze yuko bivanye n'imyimerere y'iryo shuri cyane ari idini risu convention, badashobora go confirma cyangwa kwemeza ibintu biciye mu mangetingete benayo. Ariko mu gihugu cy'u Burundi birakomezwa kuvuga kandi bikavugwa cyane. Abatari bake baba mu gisagara cya Bujumbura, ndazi nta numwe atarumva iyo nkuru. Ndazi yuko abenshi hariho n'abariko baravuga yuko abagenzi babo bibwe ibitsina mu buryo ubu. Navuze cyane ku ruhande rw'abahungu, ariko ku ruhande rw'abagore nabo iyo ngo bishitse ukaramukanya n'uwo muntu w'umukongomani, mwumve ko biko birakora abakongomani ata Murundi ariko arabikora, ngo urashimuka uri umugore, sexe yawe uri umugore, ugasanga pi yagiye, ugasanga amabere pi yagiye, ndetse ufise n'inda ugasanga iyo nda yagiye. Nuko biriko biragenda ku ruhande rw'abagore. Ndetse ku aka video gato nakurikenye ku munsi w'ejo, umukongomani w'umugabo yari kumwe n'umugore wiwe mbere yamaze no kuvyara, ariko arasigura uburyo yasanze umugore we igitsina cyagiye atagitsina gifise. Ni ibintu bibabaje, aho mbere ubona yuko muri Kongo baba bafashe nta kurinda kugira ante barabahana mu buryo buboneka, ndetse bagatanga example yuko n'abandi batoshobora kugira muri izo nzira zo kwiba ibitsina vy'abandi kugira ngo bashobore kubicisha amafaranga babicishije mu myuka mibi. Rero ngaha mu Burundi ku munsi w'ejo vyaravuze cyane ku ya gatanu ntwarante ukwezi kwa gatatu mu mwaka turimo, yuko ku ishuri Hope naho vyabaye na kavido katurendinze cyane, kanabonetsemwo abajeje umutekano. Kumbe nta kiratangaza kubijanye n'ivyo, ariko turacyagerageza gutohoza. Mugabo biravugwa yuko hariho abashoboye guca bafatwa kugira ngo habe imvo z'amatoza kugira ngo bikurikiranwe, eske babazwe ati ibi bintu nivyo canke sivyo bikuragenda gute. Tuje mu ngagara naho kw'izoni ngo hagiye hari abantu benshi bivugwa yuko nabo bibwe ibitsina, ndetse bikavuga yuko nabivye ivyo bitsina bamaze kuba bashirwa mu ntoki z'abajeje umutekano, nkuko abanda kava canke amakuru y'ibanga tuko turaronka ariko bimeze. Ariko nibikunda turaza gufata kanya nitwavyumva aho vyabaye, dufate micro na camera tugende tubereke ukungena ibintu biza kuba biriko biragenda, nyamba natwe batava badokora ko batugirire nk'ivyo baza kuba bagiriye abandi, kuko ni ibintu deja biteye ubwoba, ni ibintu birimo amasatani ho hejuru. Ariko turaza gukomeza kubatohoretse nkuru tubarabire eske nivyo canke sivyo, na makomere canke nandi batarget y'ibindi bintu biri muri
plan bigomba gukorwa kugira ngo abantu baticizine cyane mbona yuko biriko birabera mu gihugu ca Kongo n'igihugu c'u Burundi muzi yuko biri mu ntambara Kongo yo iri mu ntambara zidasanzwe ariko n'ubundi bwari implite muri zo ntambara biriko birabamo ivyo bihugu kari bibiri niyo mpamvu tuza gufata akanya gakwiye kugira ngo tubatohoreze eske ibi bintu nivyo canke sivyo tunarondere nyamba hari abaganga bagiye ndetse tunabafatiye video murare ukungena ibintu biriko bibona mu gama video tumaze kuronka yabibwa ibitsina murashobora kuza mu group yacu WhatsApp link ya mbere muri commentaire tukayarashangiza nkuko nari natanguye ndabibabwira rero ahandi biriko biravugwa ni mu Ngagara ahandi bigiye kuvugwa mu kanya gaheze mu masaha ya saa 6 saa 5 ni muri quartier Buyenzi ngaho abamekanishi bagira kuri bane nabo bibwe ubugabo bwabo maze mugabo uwabubivye akaba bafashwe bagiye abasore bagera kuri babiri bivuga yuko bakomoka mu gihugu ca Kongo ndetse bakaba bafashwe kumva z'amatohoza kugira ngo barabe yuko ivyo bintu ari ivyo canke target nivyo babatumye ndetse banarabe uburyo bo proteja ivyo bintu nubwo abene gihugu bo bamaze kuronka ama ceinture de sécurité kugira ngo bashobore gukinga ntihagire ubiba ubu rero ukura mu kanya ngo n'umuntu utazi nikibi gukururira ikibazo gikomeye ni nkuru zo komeza kubatohoreza tubabwire ukuri kwavyo ndetse tunagendera umuntu mpaka tumaze kuronka ukungene ibintu bimeze muri rusangi mwebwe muze gukomeza kubana natwe aho tuvyumva turi kuri murongo wa telefone tuzo gufata kamera ni telefone tugende tubabwire ati aha bihejeje kuba nukuri bimeze kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza ivyo tuza guhura mu nzira navyo murabizi yuko gufata amasanamu bitaba vyoroshe ariko turaza kwihangana kugira ngo dushobore kubaha ukuri kwose biriko biragenda biba mu gihugu c'u Burundi bivuga yuko ari ingwara ari byazamwe n'abakongomani ariko ni ibintu bibabaje cyane ariko umuntu wese kuvyemera fasirema bitoroshe tugasha turaba uburyo abo bakongomani nyene vyitwa ko barazana ibi bibazo bananiwe no kurwanya umunyarwanda mwubwo buryo bw'amangetengete mugabo bakaza gukora amangetengete biba ibitsina vy'abandi ni ibintu bibabaje izi nguvu bariko barakoresha nibazikoreshe mu kwiba ivyo bitsina vy'abo banyarwanda aba M23 ni mu bibi ivyo bitsina hama baziyomora bonyene ko ntuzoza kurwana udafise ubugabo kubuzo bawataye icizere c'ubuzima mureke kubikoresha mu nzira zitari nziza c'est vrai amangetengete turayumva twarumvise n'ubuyi bituma amasoro atabafata mugabo uno munsi turashaka ivyo niko murajana kucisha amahera nimuje muri baje nyene muhanganye bagiye ko barabibuta kabwa basokuru banyu mu bibi ivyo bitsina umusikano wa muri gitsina uzo mudemokarije uzo mutwaye icizere c'ubuzima urumva nuko rero bimeze ariko turacyabatohoreza turacakora amatohoza yose ashobora kugira ngo mumenye ibiriko biraba na cyane muri kano karere turimo kwiye mahime yakari karavugwa tutokwita mahime mbere bisa nuko byabaye realite nubwo tugikomeza kubatohoreza wewe gusubane natwe kuba warakoze subscribe ku mbuga zacu mudukurikiranako shonda like n'ivyingenzi kugira ngo tubandanye tubaha amakuru uko ibintu byifashe jewe nitwa Cody the Black iyi ni BF News bye bye.